Kazoza FM. Be your own boss. Mwiriwe neza Ambassadeur. Mwiriwe neza. Ego ngira abanywanyi barashaka ngira kumva Ambassadeur twakiriye uno munsi uwariwe. Murakoze cyane gose. Je nitwa Ambassadeur Frederic NGOGA. Hama nkaba navukiye ngaha mu Burundi muri komine ya Mukaza. Hama nkaba ndi umuhanuzi mukuru mu biro bya komiseri ajejwe amahoro n'umutekano muri Afrika. Ego cyane. Mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Muri bimwe twatahuye mukora mukinga injyane. Yego gukinga injyane mu bigenza gute dukeneye gutahura neza nk'abantu ari ubwa mbere ngira bakiriye abashitsi biteka nko ngira hari byinshi tutabatuzi kumenya ati ku munsi Ambassadeur Fred akora iki akazi kiwe kameze gute. Akazi kanje n'akazi kagoye gatangura kare mu gatondo aho tubanza tukaronka amakuru mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Hanyuma muri amakuru turonka tukaraba ahashobora kwaduka amatati, hari amatati n'ibihugu ko yava mu ngorane. Aho rero hashobora kwaduka amatati. Ico cyo dukora nuko cyo tugerageza kuvugana n'ama leta, turavuga tuti turabona ingorane aha. Hanyuma tukaca tuvuga tuti reka turabingene twubafasha kugira ngo ntimuje mu ngorane kandi tuzibona. Rero aho hari mu gatondo hanyuma muri ako kazi nyine dukora turakorana n'andi mashirahamwe y'ubumwe bwa Uraya, turakorana n'ibindi bihugu, turakorana n'ishirahamwe rya ONU. Nakazi gatwara umwanya mwinshi cyane gose kuko ibihugu bya Afrika ni 55 mu bisanzwe bavuga 54 mugabo twebwe muri mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika tukemera 55 hari mu gihugu bita Sahara Occidental. Okay. Rero urumva ibihugu kubikurikirana ubiravye neza muri iki gihe ibihugu byinshi bya Afrika bafite ingorane. Rero urumva nakazi gasaba umwanya mwinshi cyane gose mugabo ni ibintu dukunda kandi ni ibintu tubona byingira kamaro cyane gose. None muravye hariho nk'ibituma izo njyane cyangwa ayo matata agumagaruka mu bihugu bya Afrika muvuga ati ni nka bitatu cyangwa bine tubona yuko bifitanye isano mu bihugu bitandukanye. Ego cyane gose murantunga ni ntabishobora kubivuga mu Kirundi neza bimwe mugabo turaza gufashanya muraza kumfasha. Icambere gitera amatati mu bihugu byose niyo ubutungane budashira aho bayishize. Ico ni cambere muri Afrika hose kudahana ni ingorane nyamukuru kandi yamituma abantu batitura ubutungane. Bwana shaka hariho n'ahantu uno munsi imigwi iterabwoba isigaye ikomeye kwera yo bitanga ubutungane kurusha ico yemeye yagikurikiza kandi mu mwanya muto. Nk'ubu jewe naragwanye muri Somalia nakoze muri Somalia. Ubutwara hariya turabona yuko abanyagihugu bashikiye imigwi iterabwoba kwera yoyo irafata ingingo kandi ikazishira no mu ngiro. Ico ni cambere. Ikindi gitera ikibazo komakomeye cyane niyo abene igihugu bumva umenga ntibumvirizwa kumwe. Byo twita inclusivité. Uba abakenyezi, uba Urwaruka, uba abantu bava madina atandukanye mu moko atandukanye. Ico kintu ni kintu gitera injyane cyane mu bihugu byinshi byacu. Kutumviriza ibyo abantu bavuga canke kudafata kwifata minenegwa ingorane cyane gose. Ikigira gatatu kindi kandi cyo tubibona hose muri Afrika hose niyo amatungo y'igihugu batayatanga cyo kimwe. Tuvuge nk'ubunye nk'u Burundi dufise intara 18 ugatubona nk'ubunye hariho nk'intara zimwe zironka uburyo kurusha izindi. Ico kiratera amatati cyane gose. Rero muri rusange mugabo novuga yuko sinzi ko bakivuga mu Kirundi governance intwaro ibereye iyo onye itabereye itahari iyo abantu badafise uwo witura byo batera ingorane. Sinzi muzorabe nkungahe wacu mu Burundi hari ba nyumba 10 n'abantu bakomeye cyane gose. Hajya mu nyumba 10 arakomeye kurusha na guverineri hari ko wewe aba hagati yabyo nyumba 10 cyangwa mukuru mutumba hajya nta muntu akomeye nko mukuru mutumba. Mukuru mutumba arashobora gutera akajagara mu gihugu abantu
bakajyana muraraba nako ndababwira nahereye ku butungane ubutungane raba amatati y'amatongo ahari mu gihugu hose ico ni ikintu si Burundi gusa nobabwira yuko amatongo ikintu cy'amatongo ni ingorane iri hano henshi cyane gose yego umva abantu baguma bagwirirana hagacaza rero hariho rero n'ibintu byadutse ubu unye ihinduka ry'igihe iryo hinduka rero yo hateye nk'amapfa ibintu nk'ivyo urabona kenshi abantu baca bahunga cyangwa bakaja handi aho bahungiye ugahasanga tuvuge ugasanga nk'amazi ntakwiye ugasanga abo bahunze bakagusangira nabo bahasanze bagaca rero haduka n'amatati byose muri bisanga ivyo rero nivyo novuga yuko tubona ahantu hose novuga iby'intwari bereye novuga ico navuze cy'ubutungane ubutunzi budatangwa hose n'ikintu cerekeye inclusivité donc kuvuga abantu bose bakumva yuko n'ukuri igihugu ari cyabo kandi bumvirizwa kumwe ikindi ngira tumaze kumva cyane mu bihugu bya Afrika nuko mwariko muravuga imigwi y'iterabwoba canke marobeniyo twumva hana hariya yuko arukwita cyane urwaruka mu byo akora none nta yindi sano yo bihari hagati y'injyane ngira n'urwaruka rwinshi ngira dufite muri Afrika hakaca haza n'ikibazo cy'ubukene ico muri Union Africaine hari cyo mumaze kuciyumvirira ko hariyo isano hariyo ibintu biko birakogwa kugira mugerageze hamwe tugerageze kugitorera inyishu cyane gose sinzi ko mwibuka haraheza amezi make ngaha mu Burundi harabaye inama y'abanyafrika y'urwaruka rwo muri Afrika cyane gose mu byo bita mu Kirundi novuga yuko ari urwaruka n'amahoro n'umutekano mu Cyongereza ni youth peace and security mu Kifaransa ni jeunesse paix security iyo nama rero yaranagenye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko yoba uharanira nyene uharanira urwaruka muri ivyo bintu hanyuma haraba nico bita declaration ya Bujumbura ico rero babwira nuko nukuvuga yuko turazi ingorane ihari yuko urwaruka arigo bose baja kurondera cyane cyane urwaruka kubera iki kubera urabona ubwo bukene mwamwe muravuga udafise ibyo akora abayoroshe biroshe cyane gose kumutwara muri iyo migwi mugabo kenshi harabaye cigwa kivuga yuko abana baje muri iyo migwi y'iterabwoba kenshi ntibagenda gukwera ngo bakenye hara egome hariho abo bahemba ngo kenshi bagenda kwera agashavu bafitiye leta ugasanga nk'intwaro mu gihugu barafashe nk'abavyeyi b'umuntu bakamutoteza bakamwica bikamera nabi gutyo rero nibaza yuko ivyo bonye ni ibintu dukunda kubona kenshi umva rero ntibagenda ngo kubera ubukene babona oya bagenda kubera yuko hari ikintu intwaro yakoze kibi ku muryango w'umuntu ikindi naco gituma baja muri ivyo bintu ngira ngo twe ngaha mu gihugu cy'u Burundi maze kuturabana dusenga cyane gose kenshi urasanga nk'umuntu yihebuye acaja kuraba umupadiri cyangwa akaja kuraba mu imam rero mu bihugu byacu bya Afrika byinshi abo bantu bavuga butumwa canke abo bantu baserukirano bavuga yuko bavuga ivy'Imana si bose babashaka amahoro hari abo bafise ivyiyumviro bafise inyungu zabo n'ivyiyumviro bicuramye hamero ugasanga nk'uyu mwana yatakaye yababaye ku mutima ugasanga iyumvisemwo yuko ari nk'umuvyeyi we yagiye kuraba ugasanga rero nk'abo bantu bagaca babatwara mu bintu bidashobotse ivyo rero n'ikindi kintu gihambaye cyane gose mugo icambere twasanze niyo intwaro igiriye nabi umwene gihugu cyangwa umuryango wiwe nico cambere gituma abantu baja mu bintu by'inyeshamba igira kabiri nabo bavugwa butumwa babegereye cyane gose babaha sense ya famille ibintu nk'ivyo wonye hanyuma rero urumva n'ubukene nk'ubunye no baha nk'akarorero ko muri Al-Shabaab abana bajayo
bamwe batoyi barabahemba amafaranga kugira baje kugira bakore igitero bagare igitero rero n'ivyo bitatu twasanze muri Nyafrika rero twe turabibona bishamwe mu bwa Afrika hama kandi turagerageza ku cyambere nambere kuganira n'amareta muri Afrika tukababwira tuti ni mwiteho aba jeune nta kintu canjoheye nko kubona mu buryo bwacu buke bwo mu Burundi yuko aba jeune ari ikintu cyambere bashira imbere na leta yacu nagira ndafate n'akaryo no gukeza indongo z'igihugu cacu bamaze imisi bashiraho aba jeune mu mabanga komakomeye naza kwijonya ari ikintu ciza kandi twizere ko tuzobona n'ibindi byinshi nk'ivyo ngira akabazo ka nyuma nashaka kubabaza ko mufite amakuru menshi ava mu bihugu bitandukanye bya Afrika kuri icyo kibazo cy'urwaruka urwaruka rwo mu Burundi ngene rumeze hari ico rufise gwiga ku rundi rwaruka go hanze cyangwa gwigisha tugeze he ni igiki cyo guhindura muko ngira mu myaka izazo zoba dufise urwaruka rumeze neza cyane gose nta utaronka ico yo kwiga ku bandi kuko hari abandi baciye muri bitutsi ko turacamwo n'ibindi bikomakomeye kurusha mugabo bakiteza imbere mugabo cyo mbere utangura kuvuga no kureka kwidoga abarundi tubantu bidoga cyane gose niyo umuntu muye uti amahoro ati nabonye navyutse urumva rero icyambere no gukura babita gute amaboko mu mpuzu tukijukira ibikorwa ingorane nta paradisi hari ngaha kuri isi mugabo igihugu cyose gifite ingorane zacu mugabo umuntu agakura impuzu mu amaboko mu akagerageza agakora ikindi gira kabintu uvuga gihambaye burya intwaro iraturaba ni ikintu kituraba twese ntushobora gutambuka mu barabara harimo ibintu ngo ngumve kufise amahoro kubera ikintu ne mutagenda hamwe mu bikorwa rusange n'abandi bajene mukaraba ukuntu iyo miserege mu kuramwe mwavu mukubaka hama mukabera n'akarorero n'abandi iyo abantu babona abajene ko arakora ibintu biyumvira ico ni ikintu ciza nagira mpeze ku kindi kintu gihambaye ego iyo byose ibihugu byacu byinshi muri Afrika bifise abajene benshi cyane gose abo bantu bataronse ico bakora n'amareta adafashije hakuba inyungu bazoba impambanye ibyo rero nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane gose ngaha mu Burundi nibaza ko barabitahuye nico cyo dufise ya programme za page n'izindi zose za bije mugabo nagira nakuraje sinzi abajene ndababwire yuko ntimwihebure ko nta paradisi hari mugabo kuma tugwana umuntu akagwana kandi burero nk'ibiganiro nk'ibi ibintu biteza imbere cyane gose hama natwe tureme kuzobafasha akoze Be your own boss.